Barundi kazi turabaramukije aho butaraca mwaramutse aho mugiye kuryama mwiriwe muri kuvugana n'umupfasoni Uwimana Ella nkaba nagira mbandanye za nyigisho z'imigani kuko abarundi basokuru na basokuruza mu kugira ngo batwigishe bacisha mu migani kuko vyaragora nk'umuntu yakoze ikibi kugira ngo mubwire ikibi yakoze kugira ngo hatagira uwo batunga urutoke baca bicisha mu mugani ari naho bavuga ngo mbwire gitwe canje icundi cumvireho. Uno munsi turaraba umugani w'umugabo yaguranye inka uwundi mugabo. Habaye umugabo akitwa Nzomara rumwe agurana inka umugenzi wiwe yitwa ntako batagize. Haciye igihe rero ntako batagize aja kwishuza ya nka, Nzomara rumwe arinyegeza asiga abwiye umugore wiwe ati aho azira hose umubwire ko nagiye gushengera ibwami, nagiye kurondera ikinyamutitima c'umwami. Aca yikeja mu muyigwe w'amasaka wari inyuma y'urugo aricara ati nwe. Ntibitevye ntako batagize arashika araramutsa ati muraduha ba hano. Ataranavuga niki ataranabaza n'ivyo Nzomara rumwe yagiye. Wa mugore aca aritanganiza ati emwe nukuri umushika ntahe muranyuranywe yagiye kurondera ikinyamutitima c'umwami kandi rero suzoza vuba kuko ntikiva hafi. Ntako batagize nawe ati oya emwe nanje sinihuta emwe nzomurindira sinzogera ntatanye inka yanje. Aca aricara arinumira. Aha butangiye guhwibira ku kagorobagoroba Nzomara rumwe arataha ataco yinona yibwira ati nawe uyu mugabo aho yandindiriye umunsi wose ubu yampebuye arataha. Agize ngo aracatamaza mw'irembo abona ntako batagize yicaye mu ntaba z'urugo ya ruguru, aca atangura kumutonganya avuga ati aho niriwe nkuraririye n'inzara n'akantu ubu naho mpenda ibiki? Mpa n'ingoga inka yanje utayimpaye ifuni y'ubumwe ya funi ihamba ubumwe izoboneka. Nzomara rumwe abuze icapfuka arikura yati uraza utore inka yawe kuwa gatandatu w'indwiza nzoba nayo yose nzoyiguha. Wa musi bavugana ntushitse ku kima kimwe musi kitamara umwaka. Nzomara rumwe abwira umugore ati umugore we ntekera mu kirago uze kunyegeza ucunyege kajya ku gishima ryango. Ntako batagize akaramukaje kunyishuza uca umubwira ko ico gitekeye ari kinyamutitima c'umwami nari nagiye kurondera. Ntako batagize nawe ntiyatevye. Wa mugore amubwira ko uko yabariwe nawe ati ukunda uvuga wa mugore we ico kinyamutitima nkagisiga ndagakucibwa ibikonjo. Acakire mu mutwe ngo ibisigaye muribazwa. Wa mugore amuje mu nyuma yiyambagura ati yewe gaye naho gitwa mwami ntamusigara mwica. Ntako batagize yica amatwi aribandanirira ati ndasumye ngo ashikiwe agitura mu kigo arinumira ati umugabo ndamushoboye. Wa mugabo nawe aho ibereye muri gwa ruboho yari yaratekeye kuko twavyumvise ahengereye bugorovye ahindukiza akabugitari yitwaje mu minwa acagagura imigozi yose aritumukira no muhira ngo nwe. Ngo buce azindukana yanka yiwe ayimuzaniye kugira ngo ayihe ntako batagize. Ayishikanye ngaho aramubwira ati ngiyi inka yawe ntabara umpa ikinyamutitima c'abandi nigire niriko ndacibwa umutwe. Ntako batagize yihindura mu kigo aho yari yagihagaritse asanga aho yagisize akanyoni kararuye akanyoni karagurutse. Agaruka arimarima aganya ati yewe mugenzi nsanze ca kinyamutitima baraye bacivye aho nari nagisize
ntihagira namba. Uwundi nawe ngo avyumve yewe agayarasara ati reka kundenderekanya ko mpereza ikinyamutitima c'abandi shengere, naho ni waba ugomba kuncisha umutwe nawe we ntusigara. Ntako batagize ahinda umushitsi arembemba akoma amashati, ntabarase mugenzi umpishire, mfuma ndaguha inka 4 niyo ufise uyigumye, ariko nkiza agahanga uheze ugende kurondera ikindi kinyamutitima. Nzomara rumwe arashinga agahanga ararahira ati ubwo gashahu nta soni ufise, izo nka zingana n'umutwe wanje kweri? Canye ikindi kinyamutitima nzokironka hehe kuza ubwenge? Nkundira shahu ndaguhe n'izindi 10 mpishire. Nzomara rumwe yumvise zishize 15 yirya karati ndaguhaye ndagushoboye. Icinya arabarika ashinyurira mwijigati, ego fa kuzana mugabo ukabona bamboshe. Izi nka sindazigura agahanga kanje ivyo vyo bimenye. Ntako batagize aramukomera amashati, tabaranya ariko uzishime ndaguha nabazishorera kweri. Izi nka ndemera ndaziguhe, niwumva rukambye rero uzombwire nzokongera n'izindi ndabikonokiza agahanga. Aca muterurira n'intango y'inzoga yo kumushimira, amuha abashorera za nka, amwisaba ngo azomugumiriza akabanga ntabwo uzobwira umwami ko vyagenze. Nzomara rumwe ahimvye gwa rukanywa, ava hasi ashorera za nka, inzira yose agenda aramwivuga ngo ndaguhaye bihaye vy'umuhungu atari igihumbu nk'uwikoreye uruboho atatekeye. Ati ndaguhaye jewe bihaye vy'umuhungu atari igihumbu nk'uwikorera uruboho atatekeye. Je nzomara rumwe ngabana ntashikanye, niho bazonkubita 5 nkazitambuka bakanyinyingira 10 n'imisago. Iyo nka ibera rutarara ntako batagize, imunyagisha nizo yagira ngo yarasigaranye. Rero baca umugani mu Kirundi ngo umugizi siwe mugirwa, kandi burya ngo vyibagira uwabivuze ntivyibagira uwabibwiwe. None muvukanyi hari ico wakuyemo? Woba uri nzomara rumwe cangwa uramuzi canke se murabana muraturanye? Ubwo ntimwoba mwubakanye? Ubwo si wowe ndi mutumirana? Yewe ntako batagize, ubwo ntiyoba wowe canke jewe? Erega burya ngo umugani ntuva ku giti uva ku muntu. Twirabe rero turabe ico twiga, turabe kutagira ingere ku yindi. Ngo babwenge bari 2 havamo umwe arapfa, hanyuma ngo burya ngo iyo bubi bw'umwe bwari ikindi, hanyuma baca barayarangiza ngo burya utagira ubwenge ngo amenye ubwiwe ko aribwo bukomeye. Mugiraho muba mwubahwe, muzakomeze umuco no guhanurana mutavuze amajambo menshi, kandi atawe mubereye nibwo bushinga ntahe, niwo muco, niko kubana. Hohera nzomara rumwe na ntako batagize, ntabwo batagiranye, ariko rwa rubanza nagwo yararumaze, ariko asanga amaze nyinshi. Yari umupfasoni Ela Uwimana, atwigisha mu migani, akaduhanurira mu migani, akatuvuna tutavunitse. Murakoze.